Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 28 ukwezi kwa mukakaro umwaka wa 2023 kaze mukurikire amakuru twabateguriye turayahera kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan hasabwa n'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta kugira icakoze kugira ngo bareke kubandanya batotezwa. Ivyo bikaba biri mu rwandiko izo mpunzi z'abarundi ziherutse kurungikira uwaramutswa igihugu ca Tanzania muca muvyumva mu kanyisase mu ntango zano makuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba igihugu c'u Burusiya guterera agacumu k'ubumwe mu kuronsa Burundi ibikoresho byo gufasha mu gucungera inzego. Evariste Ndayishimiye yabisavye kuri uyu wa kane mu nama iri kwihuza igihugu c'u Burusiya hamwe n'ibihugu bya Afrika. Inama iri kwibera muri kimwe mu bisagara bigize ico gihugu kiramutswa President Vladimir Putin navyo nyene twabibateguriye. Inyuma yaho ishirahamwe rihingura isukari Sosimo ridugirije igiciro c'ico gifungurwa ku kilo ndetse no ku mufuko w'ibiro 50, umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro arizeza abarundi ko isukari igiye kuboneka ku rugero rukwiye. Iyi ari incamake mu kanya idonido y'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa no makuru cyahere mu gisata c'impunzi narimejeje kubica ku masonga. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania barerekana amakuba barimwo ajanye n'umutekano wabo hamwe n'agateka k'impunzi kaguma gahungabanywa uko bukeye uko bwije. Mu rwandiko abo barundi b'impunzi barungikiye umukuru w'igihugu ca Tanzania ku munsi wa mbere w'inondwi bamusaba gutorera umuti ivyo bibazo kugira babeho bahawe agaciro. Nk'inkuru tubaza Ines Gakiza. Mwiketa abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania bandikiye umukuru w'ico gihugu ca Tanzania Samia bamushikirije ibibazo bibahanze kugira gire ico bafashije. Muri iryo kete abo barundi bo mu ikambi ya Nduta badondaguye ingorane zibugarije muri ico gihugu ca Tanzania. Muri zo berekana ingene umutekano wabo udakingiwe kandi ko wamye uhungabana kuva bashika muri ico gihugu mu mwaka wa 2015. Aho batanga uturorero twaho impunzi zimwe zafashwe zisubizwa mu Burundi gwihishwa, izindi nazo ziranyuruzwa n'ubakaba atakayambu kazo. Muri ivyo bijanye n'umutekano wazo izo mpunzi z'abarundi zarerekanye ingene abakenyezi n'abigeme bo mu makambi ya Nduta na Nyarugusu bafatwa ku nguvu iyo bagiye gusenya. Bamenyesheje kandi umukuru w'igihugu ca Tanzania ingene bamwe mu bategetsi ba Tanzania bariko barabatera ubwoba mu gushaka kubahungura ku nguvu. Aha bagaruka ku majambo aheruka gushikirizwa kwigenekezo rya 17 za kuno kwezi kwa mukakaro n'userukira leta ya Tanzania mu ikambi ya Nyarugusu. Yabagabishije ko Tanzania ija yarambirwa mu minsi iza ishobora kubirukana ku nguvu nk'uko vyabaye ku mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Mutabira mu mwaka w'2012. Muri iryo kete abo barundi bamenyesha President ihohoterwa bagirirwa bakanimwa n'uburenganzira bwo gukora ibikorwa bito bito kugira babeho mu makambi barimwo mu gihe n'ibifungurwa bahora baronka vyagabanijwe ku rugero runini cane. Izo mpunzi z'abarundi zasavye umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia wafasha kuva muri izo ngorane barimwo mu kubahiriza amasezerano akingira impunzi yo mu mwaka w'1951 ico gihugu cashize ku mukono. Bitabaye uko zikamusaba kuzironderera aho zoja zitokorerwa ayo mabi zikorerwa muri ico gihugu arongoye. Amakopi y'iryo kete yarungikiwe kandi umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, uwurongoye ishyirahamwe HCR i Geneve, uwurongoye igisata c'impunzi mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, uwurongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, uwurongoye ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko hamwe namwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu Amnesty International, Human Rights Watch, Akati Burundi, Force hamwe na CBDH Vicar.
Ines Gakiza. Twandanize muri politike, kurimbura ibijanye n'ibitigiri vy'amoko mu nzego zitandukanye ni ibintu bisanzwe cyane ku bwa Leonce Ngendakumana, ariko uwo munyepolitike asanzwe ari mu basinye amasezerano y'Arusha asaba inama nkenguzamateka kuzosuzuma neza ibijanye n'icatumye ivyo bitigiri bijaho imbere yo gufata ingingo. Leonce Ngendakumana: tugiye kumara imyaka irenga 23 turiko dushira mu ngiro amasezerano y'Arusha. Nivyo yaragize ingorane kubera umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD utayategereye neza, wayita mbere amasezerano ngo hagaze ku maboko, amasezerano ngo yashizweho ku ngufu n'amakungu. Ubu rero kuraba ko bigikenewe cyangwa bitagikenewe ni igikorwa gisanzwe cyane. Igihambaye nuko abo bagiye kubyihweza, abo bakenguza amateka, eka mbere dufate na leta, kuko ivyo ndazi ko byavuye muri leta, byavuye mu mugambo uri ku butegetsi. Abo bantu bazobyihweza bategerezwa kumenya ko twabishitse ko bigoranye, hariho ibibazo by'abato n'abatutsi byo gusangira ubutegetsi bitegerezwa gutorega umuti, bakamenya ko ivyo biharuro byaje mu kugira ngo agatima ko gukumirana aba bagakumira bariya kaveho burundu, byaje kugira ngo bihumurize ubwoko bw'abahutu, ubwoko bw'abatutsi, kubera ivyo twari twarabayemo twaciyemwo. Bakamenya rero yuko mu bantu ba mbere bazumvirizwa arabo ivyo bibazo byerekeye, bakabumviriza amakenga bafise, impungenge bafise, nico bo babipfuza, bagafata ingingo ari uko ishimikiye ku neza y'igihugu, ku neza y'abanyagihugu bose, ku neza y'iyo migwi ivugwa y'amoko. Mbere hano uvuga yuko burya hamwe boyikuraho uko nyene gusa iyo migwi y'amoko, bamenye yuko nabijya bitigiri by'abakenyezi bizoca bigabanuka, kuko muri ayo moko abakenyezi barimwo. Ibitigiri byavuga ngo 30% ntibizoba gishobora gukwira, kireka bace batora iyindi nzira yo kuzoshiramwe abandi bakenyezi bashaje. Simbona ko bokora abakenyezi bakazana abandi, sinzi bico byo babimaze. Ariko uko ndabibona gukumirana ntibirahera, nico gituma nosaba nshimitse leta y'u Burundi n'umugambo CNDD-FDD bari ku butegetsi bafashe Sena ndiha bifata ingingo gihuti itaravye ingaruka zayo. Leonce Ngendakumana avuga kandi ko abantu bagiye barashigwa mu nzego z'igihugu hisunzwe ivyo bitigiri batigeze bafasha Burundi n'abarundi kuva mu ngorane bamazemwo imyaka. Dusubire twumvirize umunyepolitike Leonce Ngendakumana. Ibyo bitigiri bigumaho bitagumaho ndaco byinshi, cewe kubwanje mbona niba harabibaza ko bahumuriza bo birekezaho, ariko nagomba mvuge yuko ivyo bitigiri ivyo by'amoko 60%, 40%, 50%, uretse abo bantu baronsemwo akazi mu nzego ngo muri leta, ufashe ngo muri leta ugafata 60% n'abantu 20, sinshibwa ko afike na 20, urumfashe nka 40% ni bangahe? N'abantu batanu gusa. Rero bo byihweza neza, babonye ko abantu bakivyiyumvamwo bakabirekezaho, kuko ntaco byica nta nico byungura. Abagendayo bagenda gufata amafaranga gusa, ntaco bafasha igihugu. Niwo mbwira ngo imigwi y'abahutu yagiye yarafashije igihugu, niwo mbwira ngo imigwi y'abatutsi yagiye yarafashije igihugu, niwo mbwira ngo imigwi yarahumurije abahutu, niwo mbwira ngo imigwi yarahumurije abatutsi. Abanamba barihumurije bo nyene abagiye muri izo nzego, kuko bafasha amahera gusa bakikenura, nta kindi cyavuyemo. Ku ngorane twari dufite mu Burundi twashaka ko bafashanya bakaje hamwe bagatorera umuti. Ingorane ya mbere yari ikibazo kijanye n'ibyaduteranije, twavuze tuti hoja humuguka bitohoza neza ukabyandika neza kugira ntibize bisubire. Ivyo ntavyo twigeze dushika ko mu myaka 2023. Twavuga tuti intwaro ya demokrasi, intwaro ibereye bonne gouvernance bitegerezwa kuba ishingiro bya leta yose y'u Burundi. Ivyo ntivyigeze biba, kandi abo bantu bari kumwe muri iyo leta, mu nama nshinga amateka n'amuhinguza amateka hose bari kumwe, ivyo bitigiri biriho. Twavuga tuti igisirikare ntigisubire kwitiriva ubwoko cyangwa umugambwe cyangwa intara nguko yigeze kuba. Ivyo byose byarabaye, abo bantu bari kumwe muri izo nzego nta cabujije ko bibandanya. Ariko rero nguko nabivuze, niba hari abavuga ati twebwe bigumye uko biraduhumuriza, jewe simbona igituma byo kwirirwa biratumena umutwe, bo birekezaho uwo bihumuriza ko yifatiye agafaranga nta kibazo. Inama nkenguza amateka rero ikabitegekanya gutanguza icese irimbura ry'ikibazo c'ibitigiri vy'amoko mu nzego zitandukanye kuva ku munsi wa mbere uza.
mu gisata c'imigenderanire navyo nyene mwavyumvise mu ncamake umukuru w'igihugu c'u Burundi asagasagira mugenzi we w'igihugu c'u Burusiya kumutabaza ibikoresho bijanye no gucungera umutekano w'inzego. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije mu nama ihuza igihugu c'u Burusiya n'ibihugu vya Afrika yatanguye kuri uyu wa kane mu gisagara ca Saint Petersburg. Mu ijambo ryiwe Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarashimagije igihugu c'u Burusiya ko kitameze nk'ibindi bihugu vya rutura, avuga ko ico gihugu gitanga imfashanyo kitarinze kubwiriza ibihugu ivyo bikora cane cane mu bijanye na politike hamwe n'agateka kazina muntu. Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nous condamnons l'usage quelquefois abusif des droits de l'homme par certains acteurs qui le font pour influencer les politiques intérieures d'autres États pour réguler la géopolitique mondiale. Turiyamirije ibyitwazo by'agateka kazina muntu rimwe na rimwe usanga birenze urugero, bikoreshwa n'ibihugu bimwe bimwe kugira ngo bibashe kugenzura isi. Imishamirano hagati y'ibihugu by'ibihangange ku isi yaba yifatiye ku bijanye no kwipanga kw'isi, ku bijanye na gisirikare canke imishamirano ifatiye ku vy'ubudandaji. Mu bijanye no gufashanya mu vy'ubutunzi, Uburundi bubona ko mu gihe isi igezemwo aho ibintu bitera bihindagurika umwanya ku wundi, ibihugu vyikukiye vyari bikwiye guhabwa uburenganzira bwo kwihitiramwo ibihugu bifashanya bifatiye ku vyifuzo n'ubugombe bw'abanyagihugu bavyo. Nico kimwe n'ibijanye no guhitamwo intumbero ya politike, ivy'ubutunzi, uburongozi n'imico, buri gihugu gitegerezwa kwihitiramwo ukuntu kivyifatamwo gifatiye aho ibihe bigeze hamwe n'inyungu zacu. Kuri ivyo ni ngombwa ko twibutsa ko duterwa umutima uhagaze n'ibihano ibihugu bimwe bimwe vy'ibihangange bishobora gufatira ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bitagomba kugira ku murongo vyaciriwe. Vyongeye Burundi buheruka kuva mu bihe vy'injyana n'intambara hagati ya bose rimwe, ivyonyiwe n'uko ibihugu bimwe bimwe vyo mu burengerazuba bw'isi vyagiye vyivanga bikabufatira ibihano vy'agahotoro. Bugomba kuvyigobotora kugira ngo bukomeze ububasha mu vya gisirikare bushobore kubandanya bubungabunga ukwikukira kwabwo n'umutekano w'abanyagihugu babwo. Muri ivyo kandi igihugu c'Uburusiya camye kirambarara ku Burundi mu nzego za ONU. Tunaboneyeho gusubira kubashimira dusubira kwibutsa ivyifuzo vyacu vyo kongereza ibisata vyo gufashanyamwo mu bijanye na gisirikare hagati y'Uburundi n'Uburusiya. Kuri ivyo nyakubahwa Perezida, ndabatakambiye ngo mufashe Uburundi mu bijanye n'umutekano w'inzego mu kuturonsa ibikoresho hamwe n'ivyuma vyo gutuma tumanako mu vya gisirikare. Mboneyeho kandi kubashimira kukuntu mwaturambaraye ko mu buryo butandukanye mu gihe cose igihugu canje cari cashizwe ku rutonde mu gahotoro rw'ibihugu yamiza kwijisha, hakongera ko agasomborotso k'ibihugu bimwe bimwe mu vya politike n'imigenderanire. Iyo mfashanyo yanyu ntizopfa yibagiranye mu Burundi. Placé sur l'agenda politique du Conseil de sécurité et sous agression politico-diplomatique de certains pays. Ce geste de solidarité hautement apprécié ne sera jamais oublié au Burundi. Kubera rero ivyo Burusiya bufashamwo Uburundi, Evariste Ndayishimiye yiyemeje ko Uburundi buzoshigikira Uburusiya igihe cose ico gihugu kizoba kiriko kigwanira inyungu zaco. Dusubire twumvirize Perezida Evariste Ndayishimiye. Le Burundi et la Russie jouissent d'un soutien mutuel dans les instances et les forums internationaux, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies et au Conseil des droits de l'homme. Nous partageons également la vision sur Burundi n'Uburusiya burashigikirana mu nzego mpuzamakungu zinyuranye nko mu nama y'umutekano ya ONU no mu nama y'agateka kazina muntu. Turasangiye kandi ivyumviro ku bijanye n'impinduka mu nama y'umutekano ya ONU kugira ngo hakosorwe akarenganyo kamiho ku bijanye n'ibihugu vya Afrika. Abarundi baguma bashima ukuntu Uburusiya bwamye budushigikira kandi bakaba bakenguruka politike y'Uburusiya yo kutivanga mu bindi bihugu. Politike bwanerekanye mu mwaka wa 2015 Uburundi bwari bwavogewe n'ibihugu bimwe bimwe mu bijanye na politike n'imigenderanire. Nagomba kandi nkenguruka imigenderanire no guhanahana ivyumviro bikorwa ku mpande zibiri harimo no kugenderanira bishobora kunatuma dushira ku gihe ivyumviro vyacu ku bijanye n'ingorane zihanze isi. Kuri ivyo nagomba nsubire ntangaze ko Burundi kandi buzoguma ari inshuti y'Uburusiya, inshuti buzoguma bwikorako mu gihe cose buzoba buriko burarwanira inyungu zabwo zihambaye. Et sera toujours un allié sur lequel la Russie pourra toujours compter quand il s'agira de défendre ses intérêts vitaux nationaux. Iyi muriko murumviriza ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu batumirira amategato mu buhinga bw'ivyuma duce tubananya n'amakuru twabateguriye. RPA
Mu makuru y'imibano imyidogo ni myinshi mu bagendesha amapikipiki bo mu ntara ya Kirundo. Imvo no kujuragizwa n'igipolisi cyo muri iyo ntara kibafatira ku mabariyeri ari hagati mu makomine kandi umukuru w'igihugu yarayahagaritse. Igipolisi kiradomwa ko urutoke nabo bagendesha amapikipiki kuko ngo naho batanga igitasi baca bandika ko ikosa batakoze. Ni nkuru tubaza Dani Claire iratwumva. N'indwi zibiri zihaciye kuva hatanguye kuvugwa abapolisi basubiye gukwiragiza amabariyeri hagati mu makomine yose agize intara ya Kirundo. Abanyagihugu muri iyo ntara bavuga ko buramatari w'intara ya Kirundo ari we yatanze itegeko ryo gushiraho izo bariyeri z'igipolisi. Izo nazo ahanini zikaba zerekeye abagendesha amapikipiki. Umwe muri abo bagendesha amapikipiki amenyesha ko iyo abo bapolisi babafashe babaca amafaranga bishakiye kandi ku gitasi bakabesha kuho babafatiye. Iyo byarasuye mu makomine yose yere bagufashe umunyagihugu utazi gusoma no kwandika ufise moto aca bandika ku gitasi ko bagufatiye kuri RN14 kabaresa muri byemewe n'amategeko bategereramwo bya busoni akucayo bishakiye aho bagufashe ari nk'ibyo kintu n'ubaraza bafatiye 10,000 abazafata 20. Igipolisi kiradomwa ko urutoke n'abagendesha amapikipiki ko kibategerera mu bibanza bitarekuwe n'amategeko kandi kikabiruka ko nk'aho bo bari ico bivye. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bubicishije kuri Frederic Budomo umugenduzi mukuru mu gipolisi bwari bwategetse abakomiseri bose mu kugabanya amabariyeri y'abapolisi bafatira ko abagendesha ivyuma. Ico gihe Frederic Budomo mu itangazo yasohoye ku wa 4/0 Frederic Budomo yavuga ko abapolisi bishinze ubuhojojo bw'amabariyeri ariko hageze kuraba ico binjije mu kigega ukabura. Urugendo rwa RPA ntiturashobora kuronka Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo cyo kimwe n'utwara igipolisi mu ntara ya Kirundo. Urakoze Dani Claire iratwumva. Mu yavugwa mu by'intwaro abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke baridogera cyane Nyamiramabi yo muri iyo ntara izwi ku izina rya Fisi. Iyo Nyamiramabi ngo iraturubika abanyagihugu mu kubafungira ubusa hamwe no kubaca amahadabu y'umurengera. Uyu munyagihugu yayaze na RPA avuga ko iyo Nyamiramabi yo binakorana na buramatari hamwe n'umushikiriza amanza mukuru muri iyo ntara ya Cibitoke mu gukandamiza abanyagihugu. Kurikire uno munyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke. Omubegeri ati mu rugombo n'umuntu yidiziwe n'ibiturire bamukuye mu rugombo bamuzana mu kintu kitatuzi ko abantu bagiye kuronka agahengwe. Uwo mupegi ahotera bene igihugu abaka ibiturire birenze. Umwe n'igihugu arashaka kugenda no muhira akagurisha utwiwe arize kumufunga usanga ataramwaka igiturire cy'ibihumbi 200-500 kugira umwe n'igihugu atahe agaca asigara naho yarara arahagurisha akangara. Ubo honyine akorera ku mugwa mukuru w'intara. Igitanganje tuwe nk'abantu bato tutumva kandi tutaronka insiguro. Nitwumva ukuntu umuntu ashobora kugenda dosiye yiwe iri kwa procureur, dosiye yiwe iri kwa buramatari bakazirungika kwa Fisi. Mbe Fisi niwe atwara buramatari, Fisi niwe atwara procureur. Urumva kubera uwo Fisi wewe abazi abana kura kwa amafaranga kandi akwandikiye gutaha ni gutaha nyene, akwandikiye kuja kumpinga cyangwa ko umufunzwe nuko nyene tugo umufunzwe. Nta kindi ni intumbero yo kugira ibiturire bifuza babironke bitabaciye ko ahubwo bikishije ko mope Fisi. Twe turasabye nyakubahwa kidigenza n'umushikiranganje wa mbere batubarize icyo kibazo cy'uwo mope Fisi iyo yigira mu ntara ya Cibitoke ko menga nta bategetsi bahari, nta butegetsi buhari kwama yahote twebwe bene igihugu no kuri vraiment nise barundi nibadutabare badukure ko uwo mope mbe ni kontra yateye kuba tokwimugwa abe mwino ntara aje handi. Dutandukira yavugwa mu bijanye n'ubutunzi. Ihinguriro ry'isukari Sosimo irahumuriza abanyagihugu b'abarundi ko vuba isukari igiye kuboneka ku bwinshi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa 4 Aloyizi Ndayikengurukiye umuyobozi mukuru wa Sosimo yizera ko ivyuma bibakundiye ihinguriro Sosimo rizoronka umwimbu ushimishije. Vyongeye uyu mutegetsi yizera ko iduzwa ry'igiciro c'isukari rizotuma abadandaza bahora batinya kuyikura hanze kubwo bwo guhomba baheza bagatinyuka bakayinjiza mu Burundi ku bwinshi. Aloyizi Ndayikengurukiye n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sosimo. Turizera yuko isukari igiye kuboneka ni kumvo novuga zitatu. Ubwa mbere hoho twaramenyesha ababene gihugu yuko ishirahamwe Sosimo ryatanguye isekeza ryo guhingura isukari. Uno munsi turiko turayaga ni munsi ugira 10 dutanguye isekeza. Navuga ko ntituragwiza umwimbu mugabo turavye urugero turiko ivyuma bidukundiye turizeza bene gihugu yuko
mu minsi ya vuba nko mu ntango z'ukwezi k'umunani canke hagati isukari zo bimaze kuboneka neza mu gihugu. Ica kabiri nuko twibaza ko nko ku isukari iva hanze murazi yuko leta yari yararekuriye umurundi wese abishoboye yuko yoshobora kuzana isukari ayikuye hanze. Rero turizera ko ibiciro byahindutse kuko benshi bahora bavuga ko naho boyizana yoshika izindi batoshobora kuyidanaza ku giciro twara twidandaza ko bigasha bituma benshi rero batijukira kuyizana. Turizera ko kumbura ubuhe hariho n'abandi badandaza abandi barundi bazoshobora kwinjiza isukari. Ku bitwega mushiramwe Sosumo tugiye guca dusubira kubandanya dukorana n'abahora bayituzanira kugira banyarutse bayizane kugira kunabibuze mu minsi mikeyi icyo kibazo ntigisubire. Tubibutse ko kuva kuri wa kane ikiro c'isukari cahora kigurwa amafaranga 2,500 kigiye kugurwa amafaranga 3,300 bigasigura ko ku kiro bongeye ko amafaranga 800. Tukiri ngaho nyene rero kudakosora amakosa akorwa mu mashirahamwe ya leta hamwe no kudahana abakora ayo makosa ahombesha ayo mashirahamwe nivyo bituma ayo mashirahamwe ya leta adindira ntatera imbere. Ivyo bishikirizwa n'uburongo ishirahamwe PASEM gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama afatiye ku ruhombo rudasanzwe ishirahamwe rihingura isukari mu Burundi Sosimo ririko riragira muri kino gihe bitumwe na bamwe mu bayobozi baryo baguze amavuta atariyo yica ivyuma vy'imoteri ikoreshwa kugira hahingurwe isukari. Faustino Ndikumana ahamagarira abategetsi kwikubita agashi bahindura ingendo mu bijanye n'intwari bereye muri ayo mashirahamwe ya leta kuko yategerezwa kuzanira inyungu abarundi bose atari akagwi kamwe k'abantu. Kurikire Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe PASEM. Mu bisanzwe nimba byagenze gutyo ryo muri Sosumo woca wumva yuko woba hariho abakozi bashobora kuza bavuga ati ko turi bashasha iki kintu ngira kigugwe rekana tugire ico tukiriye ko tuje tukirose ko hanyuma gaca vyinjira rero bidakuje vyangombwa mugabije kuryamika ishirahamwe. Ibyo rero turiba ko aruko byagenza tujya bimenyereye reka tumwigize kumbure nitwavyikorera turaza kwironkera iby'iwacu canke komisiyo canke ibindi mu benga bene ibyo ibyo cumva ko aruko bishobora kuba byaragezwa hama gaca wumva ati aba barabikoze nabo nyene batohanwa. None ankete zabaye iki nta ngingo zirafatirwa administrative wabikoze bigenda uko kwa kudahana tujuru kwacu ibintu byose bifetwe tubirorera kwacura bagahombo Sosumo izohagirira wavye ngene isukari sanzwe ashobora kwibaza ibintu bikorwa nk'ibyo kwishame kuri isukari mubona ni isukari ngene bikiradukenana twinga none twe twifuza iki muri iki gihugu shaka kuri afite none bijya twifuza guteza imbere igihugu bwirize miliyoni 12 tera imbere cyane twifuza kunezereza abantu bamwe gusa ni tubehe ibintu turahe ibintu ikibamisi uwo mingo haro misiyo kuva tunezereze naka izo miliyoni 12 z'abarundi zimenye uraje nko gukora ibintu ngivyo nk'aho batohanwa nibyo kumvikana. Nico bituma ari amashirahamwe yasanga ari karadindira asubira inyuma n'iryo shirahamwe rya Sosumo kubona rigeze aha ritaragurwa ngo ryongereze umwimbu bishoboye kuwushorera hanze iginjiza amadovize tagira ishirahamwe kandi rifise ubwo burame mu gukora isukari mugabo ugasanga tugira dusembukura ibindi hanze dusora amahera agaciro tudafise. Niyo tubanayenje gute gushaka kugira ngo bitanga emergence ngo Burundi ngo buteye imbere mu 20 hari ibintu bidahindutse muri iki gihugu tutagize icyo bita nouvelle de gouvernance no kuvuga guhindura imyifatire mu by'intwaro muri iki gihugu ibereye iki gihugu nikizovaho kibi bijya tuvuga ngo bya Burundi emere bya Burundi develop byovyo bizaba biducikana indoto tubibona atagikoze abantu rero byiza guhanwa kandi ibyo bintu gufata amashirahamwe leta kaza aragenda uko yononekara guca ntarorere mutumego tugira dukize bamwe inyungu z'imiro 12 z'abarundi zozo twashize inyuma.
abashinga amashirahamwe y'ubwishingizi ico bita societe d'assurance mu kinyamazuru batari bake mu Burundi ngo babikora ku nyungu zabo bwite bakibagira abakiriya babo. N'uwo akaba ari umwihwezo wa Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme inyuma y'uruganda rwa Rumazindwi ku bijanye n'amazu y'ubwishingizi. Ku bwa Faustino Ndikumana abanyagihugu bo mu Burundi ngo nta cizere bagirira bene ayo mazu kubera babafata nk'abasuma. Aravye akamaro ka bene ayo mashirahamwe rero Faustino Ndikumana asaba leta kubishiramwo intererano yayo. Dusubire twumvirize Faustino Ndikumana aramutswa ishirahamwe Parseme. Azone yuko ngaha mu Burundi ndaza bifite ibibazo byinshi, uravye ishowa amazu bafise ngaha mu Burundi urabona ko benshi bayinuba ngo abantu baratanga amahera ntibashumbushwe bakashaka kwemeza ko yomenga akorera mu busuma niki, ariko rero warabuga ugasanga navyo kenshi birava yuko usanga ayo mazu hari karagwira, ugasanga ari karatoza iyo zya cotisation zya ntererano z'abashaka kwikingira impanuka, ugasanga amafaranga bashigira amazu ari karakoresha mu kubaho mu mishahara, ugasanga ariko bagura amamodokari n'ibiki, ugasanga aya mahera asigara kugira aje gufasha abantu bagize ibyago ni make. Usanga abantu bishyize mu gushinga amashyirahamwe bene ayo ngo birongere ingene babaho baronka imishahara bibereho neza mu mahera y'abandi batoye. Ivyo rero bikaba bisanga biri mu mashyirahamwe amusanga kararonka inguvu zikwiye. Nico gituma rero ico gisata leta yokijamwo igafasha cyane. Ubwa mbere harakenewe inyigisho zikomeye cyane, sensibilisation kugira abantu bamenye akamaro ko kwikingira. Birabaje mu Burundi amasopasha ibintu vyononekara, ugasanga impanuka zirabaye mu barimyi n'ibiki, mugabo atagashumbusho umuntu ashobora guca aronka. Umuntu yagwara ugasanga biragoye ingene aja kwivuza arondera intererano hariya, kandi ari ibintu umuntu ashobora kwikingira bikomeye. Hanyuma ikindi ni uko hamwe iyo ntererano ivyo vyo kuja muri assurance bigira nk'itegeko kujya ko ku mamodoka, ariko baruka amazu ugasanga ariko barababwira ati nimugire ibya intuzeyi assurance nsanzwe bwire byabiriye kumbere yononye iby'ababanyi nawe ibikingi bihandi. Nuko leta yutangana akaruru nayo nyene, kuko hari leta ariyo tanduka ugasanga inyubako zayo canke ibikorwa byayo ntibikingiwe. Makuru y'ibidukikije ku mpande zimwe z'uruzitiro rw'ishure shingiro rya Sera Matutina muri zone Rohero komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura hahinduwe ikuburiro rya bamwe mu bakorera mu micungararo yaho canke abahagendera. Ku mpande z'urwo ruzitiro haba harakagunguru k'umwavu canke aho katari hose iyarara ryandagaye hasi, ivyo kurikura navyo bigasa nuko atanumwe biraje ishinga. Eric Niyonzima mwidonido. Mu buraruko bw'ishure shingiro Sera Matutino neza ku ruhande rukoze uruzitiro hahinduwe iyarara. Kuri urwo ruhande uhereye ahurira ibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba rija kw'isengero katedrale n'ibarabara ryitiriwe Ngendandumwe riduga ku bitaro vyitiriwe Umuganwa gwa Gasore hari ingongozi zine z'imyavu y'ubwoko butandukanye. Urwo ruhande rusanzwe atanakagunguru batamwe imyavu kahari. Imyavu yose rero baraheza bakayiterera aho babonye. Imyavu cane iva ku biba vyadandarijwe, ubona ko rimwe na rimwe hari abakenyezi bashinga gasoko aho. Rero ururiye amavoka, imyumbati, imyembe, ibiyoba n'ibindi vyose umwe wese aterera aho yegereye, kuko kuri urwo ruhande ujabutse ibarabara hari amangazini. Abo nabo nyene imyavu yose yaba amakarato yaba amasashe babitekewemwo ibidandazwa baza guta ku ruhome rw'iryo shuri. Aha rero ntawo kwibagira abahita bahata yaba amakaratasi canke amacupa ya plastike babajije gukoresha. Ibintu vyifasha uko nyene ku ruhande rw'uburengero bw'iryo shuri. Naho hari akagunguru kagenewe gutamwa imyavu baragashiramwo imyavu kakarengerwa, ugasanga abandi basigaye baterera hasi ku mpande zose zako kagunguru. Ku ruhande rumwe canke urundi iyo myavu biboneka ko imara igihe kirekire atawibwirije kuyikura. Nayo ku ruhande rw'uburaruko ho hiyongerako ko habajijwe n'abahihagarika. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cuno munsi tugaruka ku buzima bubi abanyororo babayemwo mu Burundi, aho usanga n'ivyo barekurirwa n'amategeko batabironswa. Mu kiganiro giheruka twarabiye hamwe ubuzima bw'abafungiwe mu mabohero makuru. Uno munsi naho tuganira ku bijanye n'ubusho bw'urwego rw'iperereza hamwe n'ubwo mu makomine. Ni kiganiro mwateguriwe na mugenzi wacu Onezime Dushimagize. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Turabaye ikaze bakunzi ba kino kiganiro. Mu kiganiro giheruka twarabaganiriye ku bijanye n'ubuzima bubi cane abafungiwe mu mahero makuru barimo mu Burundi. Twarabonye ko n'ivyo bafitiye uburenganzira batabironka uko vyategerezwa. Aha tukavuga nk'ibijanye n'aho barara, uko hifashe, ivyo bafungura uko bingana, n'ingene batoroherezwa kwivuza iyo bakitswe n'amagara. Mu kiganiro c'uno munsi tubifashijemo kandi na Mamesa Bushimike arongoye ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije, turashirya nino uko ubusho bwo mu makomine bwifashe, tutibagiye ubw'urwego rw'iperereza benshi bita documentation. N'ubu kuri mikoro muri kumwe na Onezime Dushimagize, ndabahaye ikaze. Mu kiganiro cyo kuwa gatanu heze twarabaganiriye ibijyanye n'isuku mu mabohero amwe aho usanga henshi harimo n'ibohero rikuru rya Mpimba abanyororo batagira amazi bakoresha. Iruhande y'ubwo bukene bw'amazi no kubura ibyo gufungura twarabonye ko hariho abarara bahagaze bitumwe n'ubwishi bwabo, hakaba rero no kutarekurwa byoroshe kuja kwivuza iyo umunyororo akitswe n'amagara. Mu kiganiro cy'uno munsi twagira ngo turabire hamwe uko byifashe mu busho bw'urwego rw'iperereza. Mamesa Bushimike arongoye ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije avuga ko hoho iruhande y'ayo mabi twavuze hongera ko kuborezwa igufa canke uhapfungiwe akaka ubuzima. Ni bohero ritinyitse cyane kuko iyo winjiye muri iryo bohero ntuzi kuvaho amahoro utahe muhira, ntuzi kugira n'Imana ngo bakurungike mu Mpimba. Iyo bitabaye ivyo barakwica bakakwicira muri iryo bohero. Iryo bohero rero ruhande ya katedrale ritinyitse cyane kuko amabi bakorera abarundi, bakorera abafunzwe kandi bakayakorerwa na bene wabo b'abarundi, ni ibintu by'ibisigabwenge. Ugishi kucinjira muri iryo bohero ry'igendereza bagutegeka gukura ibirato n'umusipi. Umaze gukura uwo mukaba n'ibirato, rimwe na rimwe wakirwa n'amakofe, ukakirwa n'inembo, ukakirwa n'imigere, ukakirwa n'imikaba y'igipolisi, kandi aho nyene atakintu na kimwe uragira cicaha. Abapolisi rero baca bakwinjiza mu cumba ca wenyene canke muri babiri, biva ku gitigiri c'abafungwa baba bari ngaho. Harimo mbere nabo bashira mu cumba kitagira amatara, abandi gifise utudirisha duto duto twubakishijwe n'amaferabeto, hanyuma abandi nabo biva n'ivyo bakuronderako n'ivyo bakwagirizako n'ivyo bagukeneyeko, abandi nabo babinjiza mu vyumba hari umwijima atacushobora kubona na gitoya utabona hanze, barasiga akadirisha rimwe rimwe uzurahumekeramo mugabo ntacushobora kubona, n'agahomerambunwa n'ibara. Abo bose rero baryama kw'isima, imibu irarira barya ijoro ryose, umengo ni inzuki babomoreye umuzinga, buryo batakureka ngo ugende kota akazuba, kandi ivyo vyose bikagirwa utaragira icaha. Ese yemwe ingene bibabaza iyo ufungiye ubusa ugahava uburana ugatsinda, bagufungiye ubusa wahuye n'ayo mabi yose, hanyuma ukarekugwa wahowe ubusa. Mamesa Bushimike avuga ko ubwo busho bw'iperereza bukwiragiye no mu gihugu hagati, aho abafungiwe basenzekariza ubuzima atacamira. Atangura twiganira uko isuku ryaho ryifashe. Ku vyerekeye isuku naho nyene n'agahomerabunwa bakuzanira indobo niyo wihereramwo, hanyuma mu gatondo bakagusohora ukaza guta ivyo bintu. Indani nta kazu ka sugumwe kariyo. Kuyiyoga naho baragomba bakakumaza n'indwi zibiri utoga, uwo barekuye nawe agasohoka hanze ariho dushe akiyoga. Ku mfungurwa naho urya rimwe ryonyene igihe ca sasita, bakakuzanira umuceri n'ibiharage, ntubuze uwabitetse. Aha kandi muri kino gihe ni ibintu biteye ubwoba. Turumva ko mu ntara hariho ubusho bw'abarongoye iryo gendereza, ubwo busho bukaba muhiri wabo, bagafungira yuwo bashaka, haraca agenda amazima yongo, ararara kubitwa, arasinzikarizwa ubuzima. Ivyo bintu rero kuva igihugu c'u Burundi ntivyari bwaboneke. Eka mbere no mu makartier nk'ikartier y'indwi mu Ngagara baravuga yuko hariyo agasho k'igendereza katazwi n'amategeko. Ubwo busho bwo mwiperereza nabwo nyene
burabangamye ku magara y'abantu eka ku bisata byose bijanye n'agateka kazina muntu. Uwo munyagihugu yahora burahari toborera canke nyine agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Ubushobo mu makomine nabwo nyene ngo ntibwubahiriza kirema muntu. Mamesa bushimika aratanga uturorero tumwe aho abafungirwayo bavayo bahanduriye indwara zitandukanye. Kw'ikomine usanga hariho ubusho bufungirwamwo abantu. Ubwo rero nagahomera bunwa. Araho usanga ari metero 2 kuri imwe. Aho usanga ari metero 3 kuri zine. Ugasanga hari abantu 10. Ugasanga abagore bafunganywe n'abagabo. Ugasanga ubusho bumwe bugizwe n'amabati. Uzi n'ubushuhe bw'amabati. Aha anukuri abajejwe ubutungane, abajejwe igihugu barahevye bene wacu b'abarundi bafunzwe muri ayo mabohero. Dutanze nk'akarorero kagasho ko muri komine Burambi. Ninzu zahora zikoreramwo iprojet Pierre Rububu, projet d'intensification agricole yubakishijwe n'amabuye. Iyo nzu rero yahora ibamwe ingurube. Niho hafungirwa abantu mwijoro. Murazi ko amabuye abakanye barara hasi, imbaragasa zirabarya ijoro n'umutaga, hanyuma n'ugukanya hakaba hakanye cyane mwijoro kubera ayo mabuye yubakishije. Kanoneho urumva gufungirwa hahora haba ingurube, urumva ko ari ugusinzikariza ubuzima ikiremwa muntu. Ntabwo ubwero nabwo nyine bashobora kumara iyinga utoze batakugiriye akabanga ngo uronke uguha amazi ugende wicisheko. Ubwiherero nyene buri nyuma y'ako gasho aho abo bafungwa bari bo babwiyimbira. Ibuyengero naho nyene bafungira mu nzu ya komine, inzu nayo nyene atako yifashe, uruzu rw'ibitabutabu rutagira amadirisha, utudirisha ni dutoyi. Eka mbere ngasho kari muri komine Bururi ni kizu cubakishije amabuye nayo nyene kanye mwijoro. Mbere iyo umaze ukwezi n'inusu uca usanga bavyimbiye y'amaguru. Nawe nyene nta kazu ka sugumwe kari ndani kari inyuma n'ubwongero buri nyuma. Eka mbere nakarya gashoko mu Buyenzi uramara indwi 2 iyo bishakiye bakakureka ntiwoge inda imbaragasa ibihere akaba ari byo bikununa bigusinzikariza ubuzima. Dutanga kandi karorero ko mu gasho kari mu ikambi y'Ibururi hari y'urubuye rw'amafera betoruriyo. Iyo abantu babaye benshi bamwe baruryamako, uryamye urumva ku mabuye aragucumita mwijoro. Ugo ruzu ruri ndani mu ikambi, akazu ka sugumwe kari inyuma. Nico gituma wumvise ivyo bintu bibugarije bose tuvuga tuti abo bene wacu bafunzwe basa n'abahebwe. Mamesa bushimika bwa ko hari byadutse ubu bijanye no kubaka ibohero murindi aho ifungiyemo isha n'irungu akisha no kubura akayaga. Ayo mabohero mashasha n'ingiri ryahoramo wahora ari umushikiranganje wa mbere Bunyoni Ingozi, aho umuntu umufungira ukwiwe yarasanzwe afunzwe ukubaka irindi bohero murindi. Ivyo biri n'Igitega mwaba bandi bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza nabo bubakiwe ibohero murindi bohero. Ivyo twebwe tuvuga ko ari inzigo y'inzikira, inzigo itagira izina. Umuntu yarasanzwe afunzwe yoja hamwe n'abandi tubobera tukavuga tuti zijya mpome bubatse kugira bubake ubusho mu Burundi bari kubaka ayandi mashambure muri ayo mabohero, abantu bakaronka aho bahumekera, abantu bakaronka aho bafungirwa hasa na haniniya. Yeka mbere uravye mpome 2 zubatse ibohero rya Gitega n'irya Bujumbura, amafaranga bakoresheje mu kubaka zijya mpome iyo yari gukoreshwa ku ruhome rumwe urundi nago amafaranga yaragenewe ku rundi akubaka ayandi mashambre bari kuba ari byiza cyane kuko ntibari gutorokana abapolisi nico bajejwe, hariho uruhome rumwe bategerezwa kubacunga niko kazi kabo. Aha rero turibaza ingene umushikiranganje w'ubutungane na leta yose eka mbere leta zagiye zirakurikirana kuva ku Babirigi kuja kuya Micombero kuyabagaza kuyabuyoya nizakwirikiye, nta ntwaro yitayeho guteza imbere ivy'uburaro ku bafungwa bo mu gihugu c'u Burundi.
abo bose baguma babibagira bavyibuka nka bamwe ntawe ndavyifurije birashika bamwe ugasanga barafunzwe batigeze bitaho kugerageza gukora ivyiza ku bafungwa. Ndibuka wari umushikiranganji ku ntwaro, shikiranganji yarakomeye ku ntwaro yo kwa Buyoya, twarigeze kuganira arambwira ati ndababara kubona leta nakoreye imyaka 5 tutigeze twitaho abafungwa, ati nabibonye ari uko ngiye gufungwa kandi ndakonja muri izolema, mu nyuma mbona n'ubundi mufungwa afunzwe imyaka 5 yagirizwa kuba yarivye iteremusi. Dusa n'abegereza ku musozo wa kino kiganiro, Mamesa Bushimika arongoye ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije asaba abategetsi bo mu gisata c'ubutungane ahereye ku mushikiranganji kugendera amabohero kugira ngo birabire aho barungika abantu ko hameze. Ni mu gihe mbere usanga rimwe na rimwe abahafungiwe baba bazira ubusa. Mpereye ku mushikiranganji ajejwe ubutungane tumusaba ngo agerageze azogendere amabohero, nawe yogendera rijya bohero rimwe rya Mpimba akamara y'amasaha 3 akabona neza akazunguruka akabona uko abantu bamerewe, hagakurakuranwa abashingwa manza bari kumwe n'abaprokirere n'abamagistra n'abacamanza, bagakuranwa bamwe ku ntara aho baherereye hari amabohero, bakagenda bakamara amasaha 4 baraba ibintu vyugarije abafungwa imbere yo gufata ingingo y'ukuza gufunga umuntu. Bamenye iyo bamurungitse babe babonye neza yuko icaha kimwagira. Jewe hamwe umushikiranganji yomanuka ari kumwe n'abaprokirere kugendera amabohero, nta nkeka ko azogaruka muri Conseil des Ministres atanga umugambi wuko amabohero mashasha yubakwa. Nico gituma rero dusaba ngo leta itegure bije y'ukubaka amabohero mashasha kuhahora ari ku ntara uko zari zigize Burundi, bubakeho ibohero kugira ngo umufungwa yegere, kandi ayo mabohero nayo nyene bagerageze bakurikize impanuro za CICR. Nukuvuga ko umufungwa ategerezwa kuronka imatera be n'ivyo yifuka n'igitanda. Hanyuma rero izo mpanuro za CICR nuko ubwogero bwosangira abantu 50 hamwe babaye benshi, akazu ka sugumwe kagasangira abantu 25 babaye benshi naho nyene, co kimwe na robine. Hanyuma chambre y'umuntu nk'uko biri mu gihugu ca Kenya, umwe abafise chambre ifise imetero 3 n'ibice 7 vya metero kare, aho ni mu gihugu ca Kenya. Mwizina Ile Maurice CICR menyesha ko muri dortoir mu mashambre y'imwe abantu 200 umwe abafise imetero 4 n'ibice 8 za metero kare. Murumva rero ko hariho ibihugu bifashe neza abafungwa. Mamesa Bushimika asaba kandi leta y'u Burundi gutunganya ibijyanye no kurwanya impanuka mu mabohero, kuko naho abahafungiwe baba bari mu gihano baguma bakeneye gukingirwa nk'uko amategeko abitegekanya. Ikindi kintu dusaba umushikiranganji ajejwe ubutungane n'ababajejwe amabohero nuko batokwirengagiza gutegekanya ibintu vyogwanya impanuka. Urabona ko twari twaranabisavye kuva kera, naho umuriro wavuye waduka tazi cawuteye mu ibohero ry'Igitega, twasavye kera ko bokinga impanuka na burya zirya nsinga zigiza ayo mabohero zashizweho ku kibirigi. Iyo zishaje rero impanuka ntizibura gushika. Twizeye ko leta y'u Burundi igiye kuraba ingene yokora ibishoboka vyose abafungwa bagafatwa runtu, abafunzwe bakamenya ko bafise ivyo barekurirwa n'amategeko. Iyo ufunzwe naho ubicaha carakwagiriye uguma ufise uburenganzira gukuronka amazi, gukuronka dushe, gukuronka ivyo ufungura, gukuronka urara, aho gufata imvura ikagusanga mwibohero. Ni kuri ivyo vyifuzo vya Mamesa Bushimike dusozereye ko kiganiro dukingira ibidukikije c'uno musi. Ni ikiganiro cari gishimikiye ku buzima bw'imbohe ziri mu mabohero atandukanye mu Burundi. Twabonye ko babayeho nabi cane ku buryo n'ivyo barekurirwa n'amategeko batabironse uko vyategerezwa. Aha tukavuga kutaronka aho baryama, kutagaburirwa, kutavugwa iyo bakizwe n'amagara, hamwe no kuborezwa igufa. Dushimire Mamesa Bushimike yatuganiriye, tubashimire namwe mwese mwateze yombi. Onezime dushimagiza nabateguriye kino kiganiro, ndabasezeye ndayifuriza amahoro y'Imana. Naho kuwa gatanu.
cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Amakuru twari twabateguriye kuri 28 mu kakaro umwaka wa 2023 ni hano ku kiganiro dukingira ibidukikije duciye tuyasozerera. Mwakenuye mwebwe mwabanye natwe bagenzanje umwe wese kuco yakoze kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka, nibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva. Emmanuel Niyunge ko nari kuri mikro, ndabasezeye ndabipuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu aho hose muherereye.